amahoro. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca yaruguruye ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani umwaka wa 2021 ibikorwa vy'umugambi mushasha bise Prodesi turi kumwe, umugambi uzorangurirwa mu ntara za Ngozi, Muyinga, Cankuzo na Ruyigi. Ico gikorwa kikaba cabereye mu nyubakwa z'ihoteli Le Plateau yo mu gisagara ca Ngozi. Kurikira Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, aho yibutsa n'intumbero nyamukuru y'uwo mugambi. Banyakubawa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, mwatowe mu ntara za Ngozi, Muyinga, Ruyigi, Cankuzo, muri ngaha. Nyakubahwa buramatari w'intara ya Ngozi mwatwakiriye, banyakubahwa murongoye amashirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha igihugu cyacu cy'u Burundi, aho ndavuga turi kumwe nkamere muri Banki Mondiale, UNICEF n'abandi. Banyakubahwa buramatari b'intara za Muyinga, Ruyigi na Cankuzo, banyakubahwa banyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji butandukanye muri ngaha, banyakubahwa abayobozi bakuru bo mu bushikiranganji butandukanye muri ngaha, banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, umutekano n'iterambere kuri twese. Ndagira mbanze nshimire cyane abantu bose bagize ico bashikirije, ariko kandi ndabahumuriza kubera yuko iyi projet dutangwa no munsi turansije no munsi nishaje, kandi ni projet ije gukora mu ntumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi. Aho rero leta mvyeyi, leta nkozi yubakiye mu kubahiriza amategeko, yubakiye ku bikorwa n'abenegihugu bonyene babanje kubibazwa. Mu gihe uwo mugambi rero ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose, ndetse imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika ariyo mafaranga ategekanijwe kuzokoreshwa muri uwo mugambi, ubuserukira ibanki y'isi yose mu Burundi arashimangira neza ko mwibanki y'isi yose biteguye gushigikira uwo mugambi Prodesi turi kumwe. Mukurikire. Leta y'u Burundi yaramaze kwinjira muri uwo mugambi mushasha uha ikibanza abene gihugu bakira abateshejwe izabo mu bijanye n'iterambere ry'igihugu n'imibano, kandi ibanki y'isi yose iriteguye kubashigikira. Kuko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ngo ijambo rikomeye ryo gumana abasanzwe bagenewe gufashwa n'uwo mugambi. Kurikira Gervais Ndirakobuca. Nagira nsabire gestionnaire do projet ko ijambo rikomeye ryo gumana les bénéficiaires du projet. Ico nagira ndakibasabe ko les bénéficiaires du projet ari ubogira ijambo rikomeye, babazwe ico babona bifuza kizoba icibutso cy'uko iyi projet yabayeho, yahuza abasangwa n'abo twakiriye
bavuye mu bihugu duhanuriye. Ikindi nagira ndabasabe nk'uko ibibazo byabajijwe ngaha, havuze ikibazo cya bene wacu bariko barahunguka, nibaza ko naco ari ikibazo nkoramutima. Ndagira ndabasabe gestionnaire projet babura amatari y'intara ko bene wacu bahunguka bavuye mu buhungiro buba priorité muri iyi projet, kuko ni nabo nibaza yuko bamwe twavuze ataco bifashisha uno munsi, nibaza ko baza mu ba mbere, kuko umuntu amaze imyaka 5-6 atari mu gihugu, nibaza ko atangura nka zero. Sico kimwe n'umuntu yagumye ngaha araba musi wiwe ariko umuntu washitse atangura zero. Nkasaba rero yuko iyi projet y'ukuri aboshika imbere boba ari kubitangura ababa identifiye ko bazoba les bénéficiaires bayo. Nayo kubabajije impamvu igitsina gore kitaserukiwe bikwiye mu bajejwe gukurikirana ibikorwa muri uwo mugambi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano aratanga zimwe mu mpamvu zatumye ibice bisabwa by'abakenyezi bitubahirizwa. Munyamu b'inshara cyabakara n'umugore cyabariye niko byagenze rero nta muntu n'umwe ntategereje ko akora muri yaje twari twamuze na kimwe kabisa kandi umuntu namuze ko kugira kandi niba sakubaza cyane kandi abamuze yasa yakaye baje kwa nyubako acabukashira n'umugore niko byagenze aho rero twakabaye. Uwo mushikiranganje akarangiza asaba abajejwe intwaro kwirinda gushira imbere imiryango yabo ndetse n'ikimenyane. Ndagira nsabe kandi ikindi kubajejwe intwaro, twirinde gushira imbere imiryango yacu, twirinde gushira imbere ikimenyane, twirinde gushira imbere abo duhurira kuri ibicanye kuri biriya. Vy'ukuri iyi projet y'akarorero kandi sinyekeranya yuko twese uko turi ngaha twese twarigishijwe na nyene cy'ubantu w'igihugu cyacu cy'u Burundi uko umuntu twari wese yokwitwara kuva mu ntara, mu ikomine, mu izone gushika ku mitumba. Vy'ukuri bigaragaze bwa buvyeyi batubarira, kuko umuvyeyi babanza kumenya ko umwana icyo akeneye, mugabo umuvyeyi nahera iyerako cyane ngo ahere ku bagenzi biwe. Ndagira ndabasabe rero icyo Banki Mondiale ikeneye nuko iyi projet ishikira abo yagenewe, ni naho tuzokwerekana ivyo dushoboye kugira na Banki Mondiale ishobore no kongera kuduhereza ubundi buryo bwo gufata mu mugongo pour l'extension du projet. Ko byanze muri projet byanze bwa mbere n'abadufasha bashobora guca bacika intege. Si projet ije gushyiraho amapankarte hirya no hino kugira tubone amapankarte gusa, twe twifuza kuzobona ibyavuye muri iyi projet. Ndagira rero ndabahumurize rero kandi ntera ku kamo abajejwe intwaro, abajejwe projet kugira twese dukorane ku neza ya bene igihugu bategerezwa gufatwa mu mugongo n'iyi projet.